ahubwo jewe uko batera bagwira niho numva intege. Ko abantu batera baba benshi niho numva intege. Rero kenshi abarimvyi barakunda kumbwira bansaba dufashanye kugira ngo ingabire zacu zitere imbere. Ibintu bene ivyo byose bizoba birimo muri projet yacu kugira ngo intara yacu izobe nyabagendwa kandi ifise n'abantu bashobora gutaramika abashitsi twaronse. Yego cyane. Yesu wanje numu superstar, ego Yesu wanje numwami waswaye, Yesu wanje ntawo bingana bakunzi ba Amasizo TV, turabaramukije cyane, turabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Amazina yanje banyita Somambike David Iva Aber, cyangwa kanyita Tukundane Shiribizu, cyangwa kanyita David Brayson, bivanye n'ibyo ushaka. Mugabo tubandanye tubashimira ukuntu mubandanya mutwereka urukundo cyane gose. Mukore subscribe, mukore share, mukira na partage n'amakommentaire gushaka uwo tubazanira canke umutumire mushaka ko tubazanira kugira tumuganirize, hanyuma muduhe n'ibibazo mushaka yuko tumubaza. Twagiriwe ibakwe ryo kugendera umwe mu baririmbyi baririmba gospel ahantu heza cyane, yatwemereye ko tuganira. Ndibaza ikiganiro cyaheruka mwarabonye ahantu twagiye bagira repetition, rero twaje kuraba wari wateguye uri karategura rirya higanwa rizoba itariki 30 z'uku kwa gatandatu, azoba ari ku munsi w'Imana kuri Eglise Vivante. Abantu rero muri Burunga musabwe mwese ko haba kugira tubone impano zitandukanye. Twagiriwe ibakwe rero ryo kuhaba, nibaza tuza kumubaza ibibazo byinshi cyane, tuza kuvugana nawe. Nibaza yuko twogenda hanyuma tukamubwira, tukavugana nawe hanyuma twumva icyo abivugako. Mbega wewe uba warakoze subscribe canke urindiriye iki? No guhanura yuko uyikora kugira tubandanye n'ibindi biganiro bizoze birabashikira byoroshe cyane kandi ku mwanya. Turi kumwe namwe kandi turacabakunda, tugende. Ego iracyari Amasizo TV, niyo turiko mukiriko murakurikirana. Twashitse muramubona ngaha Bonke, rika atwidondore d'abord. Sawa. Murakoze, nitwa Bonke Anglikano. Yego cyane. Ako gusa. Niyo nitwa Bonke murubatse. Yego cyane. Abana umwana umwe. Cyane abona usa n'umuntu afise abana abana n'icyayi batara. Urabira. Ego Bonke, wakoze cyane kwanza kwemera yuko tuganira. Yego namwe mwakoze, ndabashimiye. Tugiye kuganira tubazo dukeya gusa. Yego. Usanzwe uri umuririmbyi turabizi. Yego. Bene ryari watanguye kwibona ko impano yo kuririmba? Hari kera, kuva nko mu 2007 niho nabona kumenga biriko biraza. Canangura kubikomeza ku bico gihe. Yego. Beho byarakoroheye kwinjira mu kuririmba? Twakuriye mu makorari atandukanye, duhereye mu Sunday school and amakorari atandukanye, byaratworohera cyane. Kivuze yuko uri umukirisu kuva bwana? Kuva kera. Kuvuze ubushapu ufise mu gakiza? Ubushapu sinzi ugombye kuvuga iki. Tempo na uri umuntu nyene akirebutse, afise intege nyinshi zo gukorera umwami. Yego. Twarigeze kubona umengo kuravuza ama-instrument. Piano. Hajya mbega nka instrument zingaho usanzwe zigukoresha? Jewe
sa n'ugerageza kuri piano hamwe na gitari ya acoustic. aha ni uri forja Oya navuze ko sa n'ugerageza. Yego. biramaze gushika nyene kukaririmba imbere y'abantu benshi cyane ku buryo wumva ubwoba nawe. Ahubwo jewe uko batera bagwira niho numva intege. Yego. Uko abantu batera baba benshi niho numva intege. Kumva uko abantu baba benshi. Ahubwo babaye bake nyata. Twarigize kumva yuko wari wagiye mu higanwa rya Primusic kandi tukeze wavuye wari umunyarwanda ukaviramo hajyanye ko Mana yavuze ati karajya mugabo wari wakirageje. Sinigeze mvamwo. Ahubwo nashitse muri finale baranampa n'agashimo. Bakunze ba Masiza TV ako kana ko twari tuzi. Yego. Ubu ahantu heza. Urakoze. Cyane gose je ubundi baza yuko iburaya nta kamaro ko kuja. Bananisha umuntu aronderayo. Yego. Ubu unye muri aka kanya ufise indirimbo zingahe? Ngeze ku ndirimbo 5. Yego nizo ndirimbo mfita. Ariko 3 nizo ziri kuri channel yanje ya YouTube. Yindi ni video, yindi ni audio. Kandi twarabonye n'ukuri kurateguza yuko hari indirimbo ugiye gusohora. Ndayifita indirimbo yaraheze video imeze neza ariko sindayishira kuri YouTube. Nukuri nobwira yuko abantu bayirindirana igishika kubera je naragize ibaho ryo kumviriza akantu gatoya cyane sikaniriya numvise indirimbo kwere ryoshe. Yego. Kwiga bonke. Ubu bakwandikira cyangwa ne usanzwe wiyandikira. Oya ndiyandikira. Ndiyandikira kuva kera nta ndirimbo y'umuntu ndaririmba ngo yanyandike ngende kuyisohora. Fise impano ho nta bantu urandikira. Benshi cyane. Yego. Uvuze yuko indirimbo ari 3 ziri kuri channel. Ufise indirimbo zishika kuri 6. Yego. Oya 5. Numva ni J 6. Oya. Urumva ni 3 ziri kuri YouTube. Ndafise imwe ndimo gushirako yaheze video. Iyindi ni audio ntarashirako. Kandi no kuririmba twumvise uririmba neza cyane. Murakoze. Kweri kinane wahisemo izina rya Bonke ukacongera ko Americano. Kubera n'umwangilikane kandi nibo bari mpaye bivanye kumbure nuko ndiko ndakora. Cambuga ati ko kanagashireko. Ni address mu bisanzwe. Bega ho Bonke ndakubaze. Iyo utaza gusanga uzi kuririmba indi mana wumva wari gushobora cyane yari. Je ndafise impano ya comedy, ndafise impano yo kudandaza. Ego izo ndazumva neza ndazifise no gukina amafilimi. Ya comedy yo ndayemeza. Ya comedy ndayemeza. Kwari ukuntu warakora twenga inyuma ya kamera ukibona ubuseri wafashe ngaha. Mubonye ikiganiro gidaheze nkiyiruka nimugira ikibazo. Ego. Twarabonye n'abakunzi ba Masinzo TV. Hari ikiganiro twakoze twashitse ahantu hari ko harabera repetition. Burunga Gospel. Kandi twarumvise yuko ariyo uri mu mishinga yo kwitegura. Kandi niyo mpamvu hanini twavuze ati reka twishikire tubibaze neza twongere tubironka mu muco turonka ukuntu biteguye. Twashaka kubaza kwanza icyumviro cyavyose cyavuye he? Jewe ndi umuntu yatanguye kuririmba aya mastyle ubona agezweho kuva kera. Kuva mu 2005 ngaha mu Rumonge n'abaririmbyi bake bashobora kuririmba. Rero kenshi abaririmbyi barakunda kumbwira bansaba dufashanye kugira ngo ingabire zacu zitere imbere.
niyo mpamvu ngiye ndaraba hirya no hino nabona bakunda kugira ama competition ugasanga bari kubakuza impano z'abaririmba profane nibiki niyumvira ati mu ino ntara yacu ya Burunga nziza capitale touristique nibaza ko ngibyerekeye gospel mu menga twagiye inyuma urabona izere bakoresha aba profane iki rero usanga abana bose baririmba ama gospel niyo bari kurorera nabo ntibari bagire bugirene cyumviro kica kirapika mu mutwe cyanda gitanguza rero ukuntu gitunganijwe turafise baririmbyi benshi twararenga 30 ariko ubu hasigaye baririmbyi 21 kuko nigeza kwakira abo dushobora kujera kandi turafise inyigisho nyinshi twigisha tumanza kwiga tukazicako n'ibintu byinshi byo kwiga muri music hanyuma nibizoherera ngaho gusa kubera ari Burunga tuzogenda Nyanzarake tugiye mu Incardo finale tugende Makamba Rutana Bururi ahantu hose Burunga ivikagera hanyuma tuzoba tugiye gutora abaririmbyi baza kugira demi finale bakoranye n'abino hanyuma twaje gutegura finale iyo tuko turategura ni demi finale zoba ku munsi wa Mungu itariki 30 hanyuma finale naho amatariki tuzoyamenyesha ariko sikure cyane kuko tuja tuba mwanya wo kwitegura abagiye muri finale tutegure backing tutegure ibintu bimeze neza hanyuma tutumine n'umuririmbyi akomeye hanyuma bibi ibintu bimeze neza byoshe yego cyane tumva n'ikintu kinini kandi tukutera intege kuko wimviye neza tubiravye ngaho mu Rumonge hari izere yaho ati gusa handi mahiganwa yarahari beho ndakubaze ubona biteguye abari muri competition ahubwo natangaye harimo impano ziteye ubwoba bariko bararimbura abana ati aba bantu nabo gufasha nabo gushigikira naco gituma kenshi ndiko ndarondera abantu bashobora gushigikira izo mpano zose kugira ngo zishobore kugaragara hari abaririmbyi benshi baririmba neza ariko babuze ukuntu bashobora kumenyekana no gufata ibikorwa byabo bishike kure nayo mpamvu bana tuko turagikora kandi zobananye tubikora abo muri edishira kabiri batanguye kwiyandikisha nubwo hataragera urumva ni igikorwa kizoguma kibandanya mpaka hamwe twisanga Burunga wumvise Burunga umenye ko hari abaririmbyi kandi bageze ku rundo rwego yego cyane ndumva barakiteguye cyane kirateguye ndiko ndarondera abantu bashobora kumfasha kugitegura gishike kure tukimenyekanishe kibeho kizwi hamwe urabona ko ubu intara kuvaho bazigaburiye kira ntara yose haje bazora bukuntu kiritunganya tugomba kwitunganya mu buryo bwose butandukanye abahimbaza amana bakenewe hazoba barabaciye mu ishuri babikora neza bimeze neza kuko imaze kuba ni capitale touristique hazoba ingenzi nyinshi bazokenera bateramika bazokenera abagirira ibyese kuko Burunga iratunganije gose harimo n'ama projet menshi atandukanye ari imbere ama studio ama camera meze neza yandi ama projet ashobora gutanga akazi centre jeune ahaba ugaruka ruhurira rugakora ibinabiriya rukiga musique kuvuza kwigisha intambo za karanga kiwacu ibintu bene ivyo byose bizoba birimo muri projet yacu kugira ngo intara yacu izobe nyabagendwa kandi ifise n'abantu bashobora gutaramika bashitsi twaronse yego cyane umuntu yumva yuko azoza ahantu azoza azi yuko aje kubona ikintu kanuka kabijya iyo tariki 30 ya demi finale ndababwira turafise abatumire beza bo mu ntara ya Rumonge babaririmbyi twatumiye bazobabona ukuntu bazobari kwa performing kindi dufise abajuriste bavuye Bujumbura basanzwe babikora neza cyane yes turafise rero n'abaririmbyi ariko rabyitegurira bateye ubwo bakweri hari ingabire ndabikubwira rero abazohashika mbere nagomba ngenda bibutse ko umuntu azoshike nka saa 9 kweri ntazoronka aho yicara kuko abantu bazo bari benshi cyane na sare ntabwo ari nini cyane dushobora kwakira nk'abantu nk'amajana 4 gusa amajana 5 uko yego cyane Jesa ine nzoba nicaye wowe uzoza sanga happy none ku muntu ndibaza mwarateguye uzobu wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu higa
akarusho umuntu zoba yashitse aho hantu nawe ntazoba yakoze bakavuye yavuye hariya hose za ntara zose zakorokeye rimwe za komine zakorokeye rimwe ntabwo twateguye ubu wa mbere ahubwo bagiye guhiganwa kugira ngo turabe batanga amanota turabe warushije abandi ariko kubera ari demi finale tuzoba tugiye ko n'abantu n'abakompeta 21 mu kiganiro mperuka navuze 19 ariko hariyongeye ko babiri abaza kubibona kugira ntibabone ibitandukanye hariyongeye ko babiri ubu turi 21 ni 21 bazokompeta rero tuzoba tugiye ku ni demi finale kandi kwinjira ni kuri gusa abantu biyumve free tuzoba tugiye gutora abagenda muri finale abagiye muri finale rero finale ibaye tuzoba tukeneye abantu batatu abo nibo tuzoha ubushimwe burahari ibahasha nziza irahari kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ahubwo nuko tuvuga kuwa kabiri n'uwa gatatu umustar aba ari uwo wa mbere niwe tuba tugomba kugira yani gukuza kandi abo batatu barenganye ntibagaruka mu vya competition abo bandi rero basigaye nibo bazogaruka kwishuri kubandanya ibindi vyigwa afatikanije n'abandi bashasha babonetse urumva aho muri edition ya kabiri ine edition ya mbere edition ya kabiri tuzoba turi kumwe n'abandi bo navuze za makambanya zarake Rutana Buruzi tuzohashika kugira ngo twumvirize tara zabo dukuremwo abaza kugira ane muri demi finale bazokorana n'abandi bazoba bari hino umva ni ikintu kizokwama paka ibintu muri Burunga vyerekeye gospel bifata inzira bimere neza yego je nibaza yuko ibintu zabara amavuta cyane gose hanyuma tumira ukire bariko baradukurikirana kuri Amasinzo TV bakire batumire nyene bashushi okay cyo nagomba kuvuga muri Burunga nagomba abantu bashobora gushigikira kino gikorwa abantu babona kure bifuza kugwaruka rwacu canke ihimbaza amana yoshika kure bashigikire kino gikorwa kuko deja nta abantu bariko turaronka benshi bashobora gushigikira kino gikorwa ariko uko biri kose turabikora ku neza ya Burunga abana bacu intara yacu nziza kugira ngo vyukuri izo bintaranye bagendwa abazo bakeneye kuruhuka bakeneye akazi kameze neza nazo bahiciye abantu bagomba akazi kameze neza turiko turategura abana bazobitunganya ikira kabiri nagomba gushimira Amasinzo TV ukuntu mushobora gufata umwanya wanyu mukarondera impano aho ziri hose mukazikamenyekana ni ikintu ciza cyane hanyuma nagomba ntumirira abantu ku itariki 30 z'ukwa gatandatu wa Mungu turiko muze muhashike kuri Eglise Vivante itumbire ngaha mu Birimba impande ya Eglise y'Abaroma Catholique ni impande y'isoko winjiye mu Birimba turabaye ikaze muze muhashike rizotangura saa 8 ibintu bizohara amavuta bizoba bimeze neza bose umva ko ibintu bizoba bimeze fureshi sana eko batubwira amazina tu nk'abantu babatumirwa bazoperforminga abatumirwa bazoperforminga ko uwo munsi ni hariho bita John Kibambe hariho bita Aimable Bayisenge hariho uwo bita Coco Claudia hariho n'ubindi bita Sandrine Igiraneza abo nibo batumire dufise bazoperforminga imbere yuko haba competition yego cyane nereko twari tugukumbuye cyane gose we bwa muvuze no mbisi utivuze mu nzoburimwe jewe ndafita harakaririmbo nzoririmbana n'aba compese kamwe ndashobora gukora kamwe canke tubiri kugira ngo ndabereke combination voice turi kumwe nabo ukuntu bari bagenzi bisi bitegura ashiki tumari ko arategurwa umugwi mwiza muri Burunga uzobumeze neza cyane rero naje nzoririmba yego cyane cyeragira yuko zo tukubita zandirimbo zose nizo zitarumva nizo twumvise zose ibintu ya ajayi
twimanukira bijya bizoba umva azoba ari ikintu kinyitirirana ari je nzoba ndiko nda performinga nibaza ko byose biri mu nteguro umuntu azobimenyesha. urumva yuko dufise indirimbo itarasohoka mugabo akanya n'akanya dushobora kuyibona ngizo biri kumwe na video nko yabitubwiye. Abantu twitege iki kuri iyo ndirimbo? Ego, iyo ndirimbo imeze neza, indirimbo iri muri Zaburi 23, indirimbo iremesha kandi itera ivyizigiro. Rero narasohoye coming soon, narabonye feedback imeze neza, abantu baguma bayinsaba ariko sindayishirako kubera ndiko nda promotinga iyi competition. Just iheze niyo izochikurikira. Nukuvuga hazokwama hari ibikorwa. Nego cyane. Tuyitege. Icyo kintu cyonyine dushobora kubabwira tuyitege kandi baza yuko azoba ari ibintu byiza cyane. Reka tujye mu tuntu n'utundi. Sivyo? Ndakubaza ibibazo bitatu. Byonyene. Hanyuma cha tukenda muri sokwe niruze. Si ku muziki? Tugiye twibande hakujya yo muziki. Sawa. Bonke. Ukundi barajyaye. Geragira. Je nkunda amabara abiri rudende. Nubwo bishibuka asanga umuntu na mixinga ni gera ni kirabura. Okay. Uranjanira nje nakubwiye uhite mu mugo cyuyatora yose. Ariko iri sumbirindi ni gera. Kweri kino ne wambaye nuwa. Mo navuze ko nayanga nayo nyene mugabo kenshi uzombona nambaye gera. Yego. Bonke urabereho. Warakoze. Ndakwambika. Ndi happy. Ikibazo cyayo. Bonke. Urabaze kuri mu cyabo? Ntaje ku maziko yawe. Oza kwiwanje. Cyembwira no. Gashaboza gute wapfuye. Aci ubwenge. Ujya ndibaza hari impano na mu mwabonye arankoso. Yari Amasinzo TV. Bonke. Saba rero abantu bariko baradukurikirana. Bakore subscribe na share. Okay, abakunzi ba Amasinzo TV, iyi TV ni nziza cyane. Mugende kuri YouTube muyikurikirane, mugire subscribe, like, comment and share. Hanyuma nimwaheza muce mugenda kuri Facebook page murabe ahanditse Burunga Gospel Demonstration. Mu following your page kuko nizo rica ko ibintu byose tuzuba turakora mwino competition. Murakoze cyane. Kivuze yuko mutegura live kuri iyo page. Tuzobishirako kandi hariho n'abantu bazora babikurikirana live. Musa abantu bari kure barabinsavye, abantu bari hanze hirya no hino barabisavye ko bobona ukuntu ibirori biriko biragenda. Byose bizobashikira nta kibazo. Natwe turashobora kubemerera yuko aho hantu tuzoba tuhari kugira tubandanye tubashikiriza ukuntu ibintu biriko biragenda. Bonke ndagushimira. Murakoze cyane gose kandi wakoze kutwakira no kuduha umwanya wanyu. Ahubwo nawe mwakoze kuntu mugendera imana. Ahubwo bava bibaza ati none umuntu twagendeye yatubeshe nta kuntu kupita karirimba nubwo nyene ko bari kabo gusa. You will deliver, you're a provider. I found my victory in you, forever victorious. Together. Murakoze banyita soma nako nije mfata micro. Bonke tugushimira. Merci sana. Ego yari Amasinzo TV je mukaba mwari kumwe na Somambike David Ivaber bakaba bantazira dukundane sheri bizo canke ngahanyu ushaka kunyita David Brayson. Tubashimire cyane ko mwabanye natwe. Mwumvise byinshi ndibaza ni byinshi mwari mushaka kumenya byinshi twabibabarije. Nimba hari ico tutoba twahashoboye kukubariza urashobora kugena muri comment ukandika ukavuga ati aka kajambo mu wundi munsi twamufashe
tuzohera kuri ico kibazo cyawe hanyuma tubandanya dukoroka. Hanyuma inyuma kuri cameraman yari Rizo Classic, akaba ariwe yari karadufata amashusho, tumushimire cyane nawe nyene yakoze akazi gakomeye cyane, burya ari byinshi cyane mutamenya gusa mugabo arabidufashamo. Ego hanyuma ntimurambirwe gukurikirana natwe, kugumana natwe, mubandanye mudukurikirana, natwe turabandanya tubashikiriza ibiganiro, tubemerera yuko uwo munsi itariki yari 30 uwo munsi tuzoba natwe tuhari kugira tubaze abavuye kuri stage, bavuye n'abatumire bazoba bahari, ka vyose tuzobibashikiriza. Tubashimire cyane, ciao ciao.